Ndaramukije cyane abakunzi ba B-Info Plus aho muherereye mu mpande zine z'igizisi kandi ababwire mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye n'amasaha uriko uradukurikirana uriko turi kwigerekerezo ya 29 kwezi kwa11 umwaka n'ibihumbi 2025. Ndabaramutse cyane aho muherereye mu mpande zine z'igizisi by'umwihariko abumva ururimi rw'ikirundi ndavuga bari mu Burundi, mu Rwanda, Tanzania, Kenya, Uganda, Mozambique, South Africa, muri Afrika muri rusange tutibagiye abandi mu yindi migabane Amerika, Aziya ndetse n'Uburayi. Mumve yuko tubaramukije tubaye n'ikaze mu kino kiganiro cyacu cy'uno munsi. Tugiye kugaruka cyane ku mirongo y'urugamba turaza kwisunga cyane muri leta ihanira intwaro rusangi ya Kongo. Nkuko bisanzwe ntabwo ndi umwe ibubafu bwanje turi kumwe n'umusanguzi twikubana na kino kiganiro. Bana umusanguzi mbere ko twinjira muri byose tuvuge ibiriko biraje imbere nango yenda kuramutsa. Ego ndakuramukije nanje bwana journaliste nizere ko sawa tuyagenze neza cyane gose. Gace ndamutsa abakwa dukurikirana aho muri hose ndabaramutsa amahoro y'Imana yuko yokomeza akubana namwe ariko toujours yataisha ukawutararaba indirimbo yataisha uri muhombe kabisa. Iriya ndirimbo ndayagutuye hari umukongomani yambajije ngo bajye banditse ndirimbo ngo bayanditse bafatiye ngo ku ntambara ziko ziba muri Kongo mu canke amubwiye ati ahubwo bajye hari n'abatazi ko muri Kongo ari intambara. Yes. Afite yarayumvirije cyangwa umenga ni indirimbo nyene bandikiye abakongomani cyane. Niyo mpamvu rero namwe twatumirira kuyirabya ndirimbo. Ego. Batterie faible asante sana. Nabonye commentaire ya kuri yataisha. Yeah. Nacemona ko kabisa wayibonye. No musatiri. Nabandi benshi cyane gose. Nkuko bisanzwe hari abatarayiraba muri commentaire ya mbere ushobora kwinjiramwo ukaronka ikiraro cyane kigushikana kuri iyo ndirimbo canke tukayibasaniza nkuko twari dusanzwe tubikora mu group ya WhatsApp yacu. Nkuko bisanzwe bana musanguzi ni byinshi tugiye kuyagira mu kino kiganiro. Abantu benshi ndazi yuko bakeneye kumenya situation actuelle iri muri Mwenga. Mwenga nagace kamaze imisi kariko karaberamo imigwano. Mwenga baravuga yuko yoba yabaye tombe. Ndavuga Mwenga centre. Turaje udusobanurira ingene vyifashe muri rusange ndetse unatubwire uburyo zino nyeshamba z'u Rwanda zashoboye kwigarurira kano gace ko muri Mwenga neza Mwenga centre. Tutibagiye gusimbira muri Kasika hari byinshi byo havugwa ndetse na Kamituga hose turacari muri territoire ya Mwenga. Turaza kwatibaga tusivye gusa turaza no kuyaga kujanye n'amafoto ariko arasirikira y'abasirikare b'Abarundi boba barasiwe ku mirongo y'urugamba ndavuga muri leta ihanira intwaro rusangi ya Kongo. Ushobora gusanga ari kwa kuntu kwabo ariko turaje tubisangure nyamba ari bo koko tubivuge ariko nyamba atari bo nako turaza gutanga proof zerekana yuko bano basirikare berekanywa ari biziga atari abasirikare b'Abarundi. Nuko kandi bano musanguzi nongeye ikaze utwerekeze muri Mwenga tubwire situation actuelle kungena ibintu zifasha. Yes, urakoze cyane bwana journaliste. Kera hariho ukuntu iyo uri muri conflit n'ubundi tukira abana urumva avuga uti je nawe tuzosekurana mpaka turabe imbwa n'umugabo. Imbwa yiruke nukuvuga imbwa iriruka umugabo agasigara cyane cyane naho iyi imbwa itirutse bayirisha umucanga. Ibi rero nivyo nubwo biri kubiragaragara hano muri Mwenga. Mu byukuri muri Mwenga hari intambara iyobeye. Mbe uziko ninyeshamba z'u Rwanda na M23 nabonye iyi ntambara yabayobeye byabacanze. So ariko imbere yuko ndabyinjira mu donido reka mbeshuze kwanzika inyoma kiriko kirakwiragizwa n'amamedia menshi yuko Mwenga centre yabaye tombe. Izo ni indoto. Ni indoto. Bariko bafata akavideo ko muri 2010 cyagihe ca Mutebusi. Niko kavideo ko berekana ngo Mwenga tombe berekana abasoda bariko baragira. Jameni reka guhendwa. Naki guhendwa. Izi nyeshamba z'u Rwanda narababwiye zidanda zikinyoma. Tutimagine ikiroberi nka M23 yego kiri finance na leta y'u Rwanda gifashwe mu mugongo n'Ubwongereza na Etats-Unis n'Ubufaransa bakubahuka bakaja ku mbuga bakandika ngo bakoro indege ata n'inyoni barashe Sukhoi ata n'inyoni barashe. Azi rero ibyari bitwengeje
bavuga yuko yatowe n'abungere ndakizako rindira ndakazago sivyo ego bakabesha ngo barashe Sukoyi barayikoroye ababonanirwa no kubesha ko bafashe Mwenga Centre cyangwa bafashe ubundi buce butandukanye Mwenga Centre ihagaze neza hari abasirikare b'abarundi bameze neza na FRDC na Wazalendo nta nyishamba zirahonyora buriya bu video muri ko murabona buriya bu audio ziyambwebwe ziririmba ni uwongo mtupu Mwenga Centre nta nyeshamba zirahonyora nibareke kubesha abantu ego ariko bwana musasanguzi kubijanye n'imigwano y'ikirabena ngaha muri Mwenga biravugwa yuko izi nyeshamba zimaze kugabaho igitero abasirikare ba Wazalendo FRDC bahise bahunga bariruka hasigara ariko araresista FDNB ariko ayandi makuru akavuga yuko FDNB nayo yoba yakoze resistance aba bagabo bo mu Rwanda barabaho binjirira dufata iki tureke bwana journaliste Mwenga ni nini cyane gose sivyo ivyo bintu vuze birabisaho byabaye nivyo ngomba ndabasobanurire bavyumve dabo ubu hariko ravugwa ngo hariko ravuga operation Kasika hariko ravuga operation Kamituga ariko aravuga Mwenga Centre ariko aravuga za Ruwindi hamwe bacira n'ibindi tusa ngomba ndabibumbire hamwe mwumve la réalité ya Mwenga sivyo d'abord tuje kuri Kasika Kasika inyeshamba zagiye ku mbuga ziriyamamura zirishongora yes ngo Kasika yafashwe sivyo kandi tuvyemenye ko Kasika yafashwe uti yafashwe gute byagenze gute le 26 kuva saa 10:30 y'ubucagucaga aba FRDC bamwe binjira muri FRDC bavuye mu Rwanda bamwe masunzu yahama ibibaranga by'abakongomani bagaca binjira muri FRDC abari muri Kasika ndavuga abari kuri paruwasi abari ku ishuri hajya ku ishuri gisumbuye n'abari ku biro bya sheferi batangaje ko ari aba M23 donc ko M23 yafashe bijya bice ndavuga aba FRDC aba ba FRDC mu gusura amatangazo nuko hari ntumwa zaje ziva mu Rwanda amairema 12 mvuze rema umva abantu 12 abasirikare 12 baba vrai baba OG ba RDF nibo bashitse muri buno buce izi mbwebwe z'aba FRDC zisangaza yuko ngo ni M23 yafashe bujya buce bakibitangaza aba FRDC bose batari kumona zya mbwebwe nukuvuga batari ko barumvira amakomandema yazijyanyesha buriya n'abajya FRDC baninyeshamba buriya ukuri gukorana n'inyeshamba uri nyeshamba aba ba FRDC bari mu kwa Kabira nibo batangaje ko Kasika yafashwe abatari kumwe nabo ndavuga aba vrai Congolais bari kuri Chirombo n'aba Wazalendo baca bagira ubwoba barahahamuka kubera aba ba FRDC batangaje ko Mwenga yafashwe baca batangura kurasa abonye kumwe babigira igihe baje muri Uvira exactement batangura kurasa hejuru barasa na hari birindiro byaba Wazalendo ngira berekane ko ari operation kugira berekane ko ari operation inyeshamba zahafashe Wazalendo n'aba ba FRDC OG baca bagira iki bariruka birukira ahari ibirindiro bya FDNB FDNB nayo kubera ukuntu batunguwe dabo bari bafise abasirikare bari ku mitego bari ku masantinere bateze bagati ibintu bya ntibigeze babona izinyeshamba hanu zaciye mu kwinjira aha muri Kasika bumvise biberanda babatana n'ibintu nibiki inyeshamba byabaye biveju rero n'abatombedisiere baciye bakora hopli sivyo iyo 26 bari ropliya bamaze kwiropliya 26 ku mugoroba Sukoyi yaciyiza iratabira fresh aha muri Kasika hari amafoto yagaragaye y'inyeshamba zapfuye harimo n'umusirikare w'u Rwanda sivyo Sukoyi yamaze kwatabira 27
atani intambara nyinshi zihabaye Wazalendo FDNB baciye basubira kwambara kasika kabisa. Kasika irimwo FDNB na Wazalendo n'aba FRDC baba OG apana bakabilisti sivyo. Aha muri kasika niko byagenze mugabo wumve ngo le fait que zijya mbaga z'abakongomani baba FRDC bo kwa Kabila biproclamer yuko ari aba M23 ubwo twaremeranyije ko kasika yafashwe kuko bari batijikara aba M23 mugabo ubu niho bari niho bakiri le 28 ejo shakureka nibyo kata amafoto bigeze banagaragaza yo muri kasika nayo pe twarabonye ayo muri Rwindi kasika tafuta n'imige zigaragara nuko abari bahari bari berebye aba FRDC barekero kubesha abantu kasika nta n'intambara zikomeye zahabaye donc zabaye za manipulation zabo gusa nta bindi nuko twiri ngaho nyene ku munsi weje twarababwiye kwijanye n'ikiraro cyaturikijwe n'Abazalendo cya Rwindi uruzi Rwindi ariko biravugwa cyane yuko cyo bacaturikije kubera ko hari umwe mu bashefu ba M23 yo bari muri kajya garere babaye donc kugira bahaturitse bamwe iminzira yo gusubira inyuma iyo nkuru ari cyuze bo ikintu cyambere ngiye kuvuga kwanza bwana journaliste nuko hari wambajije muri live ejo ati mbega James Fiekadu yoba yarishwe ntabwo yarashwe Fiekadu ntaraje no kuri front ari muri Uvira Uvira haratekanye nta kidasanzwe sasa 1 kabiri nafoka Mike ntibaramurasa ni muzima even aje ku mafront ni muzima iki na gitoje navuga nabamwegereye so kuri operation yo muri Rwindi uzi ko nanyi bagije twari gutangura kubwira abantu ko hari nyeshamba zafashwe muri Rwindi zivugira igiswahili nabi hari n'abavuga ikinyarwanda harafashwe le vrai Rwanda mbadabite gute aba vrai RDF 24 vrai RDF 24 hamwe na bamwe twita abadoriya abatasi bagera ku 8 hamwe rero n'ibigwari by'aba FRDC urumva bijya bigwari by'aba FRDC 38 ni vyinshi bika hama bagaca baja ngabo kikwita mu gituze ngo bakomeye bya wapi bari kwafatwa amateka ahubwo gusa abantu bacu ntibakitwizira kwata amafoto tukironka FDNB hantu nikiropera meshezami biba bigoye kuronka amafoto ariko niyo tuyabahaye hari abo bitagwa neza bituma bagira hamwe akenshi iyo tutabahaye amafoto muze mwihangana mugabo ku bantu bari mu group yacu WhatsApp hari abaca inbox tukayahafu rero kaze kandi link ya nacho yayibaha ya group okay uti rero ikiraro baragiturikije c'est vrai haragaragaye video ya Wiringoma ariko henda bene gihugu ngo bariko barasangira abahenda ngo bariko barasangira so ijya video yumaze kugaragara abo ngo ndanayishire ko ikibazo ababaje ati mbega General Byamungu byukuri yo bayarapfuye canke bakiri muzima yaba M23 ntigitanga certitude ariko famille ya Byamungu yararekramye umuntu wabo baravuga bati mutubwire nimba ari muzima basi tubimenye kuko turazi kare mu kazi mugabo tuyo tuzi ko umuntu wacu ari muzima canke yapfuye inyishu nabo ntayo bigeze baronka ariko ngo ndababwira ikintu kimwe iyi video yagaragaye ya Wiringoma ariko yihararanga muri Rwindi abesha bene gihugu ngo bariko barasangira burya Wiringoma niyahora agaragara mu bikorwa nkabijya kijya kibanza Wiringoma yagaragayemwo cyara kigaragaramwo General Byamungu donc bakoze operation ahantu niwe bakahagaragara Byamungu niwe yifata ifoto cyangwa video akanakoresha akanama kuna ujya muso mutabiyenzi biravuga ko yapfiriye ko yaravuye mu nama so rero bivuze ngo arashobora kuba yarapfuye General Byamungu kandi gufana ibisanzwe no musirikare kuko yoba yanapfuye neza ko yaguye ku rugamba koresha imvugo yaguye mu ndaya so Wiringoma rero Wazalendo bakubita urutoki ko yinjiye
tukaba twabonye video yasohotse ego ari hano muri Mwenga ntatuvanayo bariko bakora ibishoboka byose bamubinda mpaka bamutora ari muzima canke bamutabire ego iyi ni target ya Wazalendo hajya muri Rwindi kujanye no guca igariye yes kijya kiraro bagiciye d'abord kugira ngo ntihagire igisohoka canke icinjira sivyo c'est vrai hari inzira zigishenze inzira z'igikongomani canke z'ikirundi bashobora kuba bocamwe mugabo wumve ngo nta modoka ishobora kuba yo kwinjira nta nibifaro bo kwinjira nibikunda ibyinjiye nibijya nyene bizosohoka ariko basiyo kubaka ikiraro gusohoka nawe nta ubizi reka turinde rero turabe ico Wazalendo iri bukore na rijya bagituritse urutoki yuko bagomba gukora ibishoboka byose atava hajya muri kajya gace no kubona musasamo tukiri ngaha biravugwa cyane zinjima zaturitse agatoki zivuga yuko zoba zarafashe ibifaro by'asikare b'abarundi aha muri Mwenga na Kamituga bashobora kutubwira ingene bimeze ico biziko hama tuje kujanye n'ino mirambo y'abasirikare yagaragaye bona journaliste abantu bafashe ifoto yo muri Ukraine ego y'indege yakorotse muri Ukraine bakayesha 2020 bakayesha ku mbuga ngurukana bumenyi zabo babesha ko ari indege barashe ego abakweri bofata brand y'abarundi ego ntibayikwizisi ntibayishire ku mbuga ngurukana bumenyi ego bo narabivuze nabivuze izi ntambara zigwiriyemo cyane ibihuhwa gusumba reality izi ntambara wumve ngo zigwiriyemo cyane ibihuhwa gusumba reality n'abasirikare b'abarundi bari hano muri Mwenga sivyo ntabo twavuganye mugabo mfise amakuru y'abavugana nabo bakubwira bati twebwe ego intambara irahari mugabo nta panike nimwe twe dufise ego nta ntambara twovuga ngo ni ntambara ngo yarunyota ngo za ntambara ngo sako dupanika bro amakuru je mfise nuko atapanike nta uhakuri zitamujya abarundi baramaze gukomereka abasirikare bane kuva muri intambara ya Mwenga itanguye hari abasirikare bane b'abarundi bamaze kuhakomerekera ça c'est vrai sivyo ko je nivugana n'umuntu yabivakiwe mugabo wumve ngo nta musirikare w'umurundi novuga ngo arakora sinige tuvyita mu Kirundi ari hanukira nta gisirikare cy'Uburundi kirakoresha puissance yacu kivuge ngo kiriko kirasunikana muri Mwenga abo ikintu abarundi bariko bakora muri Mwenga n'igiki bariko bashira ku murongo ibigwari by'aba FARDC bariko bakiriya muri FARDC baraba bakabiliste n'aba OG nico gikorwa hanini barimwo sine byo ku mirongo rugamba n'abawaze n'aba FARDC ba OG abarundi gusa bariko babatera intege baba coordination abarundi ntabwo baratangura kambara urugamba hano muri Mwenga ni ibinyuma byambaye ubusa nta bifaro byabo birafatwa kuko ntabyo baratwara kugwana hajya muri Mwenga umugwandi nkuru bafite nuko FARDC yirutse Wazalendo yirutse ariko araresista abarundi gusa none bajya biziga bya FARDC byishwe n'abandi nako bya RDF ajya ama video yabafashe matekwa yabo yafashwe n'abandi ko data bose birutse ni baje bareka guhandwa ku rurimi ikirenge gihari sivyo baje bareka guhandwa ku rurimi ikirenge gihari noneho uri n'amaso yerekwa biki baze tureka ama video cyane go nayi biziga turabereka n'abafashwe miri turabereka hama bagabanura umuntu abareke kuze barabisha abantu kurundi ruhande biravugwa cyane yuko Wazalendo bikirogengera ingabo cyane ngaha muri Mwenga ndetse n'abandi bari mu bindi bice yuko baba bariko baregereza ngaha muri Mwenga kugira ngo bikundi bakora ibikorwa bya gisirikare makuru arico yazi ayo makuru nayo kuri harasohotse ama video y'aba Wazalendo bariko bava mu bice bitandukanye biyegeranya hano muri Kamituga baze n'amamoto andi baze n'amaguru bava mu nzira nyinshi zitandukanye urashaka rero n'amakuru naronse yuko abarundi nabo nyine badugije ramfort iva Kamituga abarundi FDNB none nimba barirutse abakoreka baraje ku mafro kandi barirutse nukuvuga sinoyitanye ramfort bariko baruhurira abari bahari bashaka bari bahari baje kuruhuka abandi nabo bagumye ibirindiro niko bimeze ibi rero byo kongera ingabo c'est une pure réalité nivyo kubera ko barafise amakuru yuko inyeshamba kutke
ziri determine ego zifuza ko zikuramwo mwenga yose mugabo ni indoto kandi ibyifuzo mu by'ukuri ntabwo byama byabaye reality kandi nta muntu abuze undi kwipfuza oya n'ukuri droit nta ubuze undi kwifuza n'uburenganzira ariko mugabo turabibutsa yuko ejo naravuze ngo bazikona zabira zimoka ariko kandi n'amaso y'ibikere nabo zavuma kuvoma nibabandanye abarundi bari mu kazi nuko mukurangeza kino kiganiro reka tubanze dusimbire kijanye n'imirambo canke imivyimba mu kirundi bayitwa imibiri yavuye mu mwuka yagaragaye cyane aho mu kirundi bavita ibiziga ibiziga bitari bike byabonetse ku mafoto aho bavuga yuko abasikira b'abarundi baba barasiwe ngaha muri Mwenga c'est bari bambaye tenue de combat z'abarundi hariho nabo madrapo yaboneka ngaha ku maboko urukurukuru ni gwishi yuko arabasikare ba FDNB baba bararashwe n'izinyeshamba ndetse biriko birasakara cyane bifashiye zino mbuga zabo basanze bakoresha propaganda bana musesanguzi ndazi no nkuru iri mu zambere ndazi bafatiye umwanya n'abantu benshi ndazi yuko sinkekiranye ko bakeneye kumenya ubusobanuro bw'aya mafoto urababwira iki ajya amafoto avuze iki bo ikintu cya mbere ngiye kuvuga ni giki kwanza nawe harimo ikinyomushizemo ariko mu mafoto yagaragaye y'ibiziga muri Mwenga imwe niyo yambaye drapo ya Burundi ifoto imwe kandi ijya foto nta nubwo ari yo muri Mwenga si n'umusirikare w'u Burundi ni umusirikare wa Red Tabara barasiye muri Kaziba hari mu kwa mba ntihenze ari mu kwa gatatu mbatari mu kwa kane muri ya Red Tabara yambara tenue de combat z'abarundi ni ibiro nivyo ngoma ndagusobanurira sivyo genda urabe video afande wa mu influencer w'umunyamurenge Rugabo yasoye ku munsi wejo ariko avuga yamuhe sivyo avuga ukuntu babarashe hariya mu Minembwe abari abatebwe bari nyuma yo bari bambaye tenue za gute barambaye tenue z'abarundi pe barambaye tenue z'abarundi 100% hariho n'ifoto y'umugore twigwaneho yigeze gusohoka yambaye tenue y'abarundi ibi nivyo niyo nagoma ndakwereke gendura tureke twigwaneho gendura amafoto y'aba M23 bariko baduga muri Kaziba berekeza muri Ho Plateau bari bambaye mwambaro wa gute ahubwo kwa namusanguzi gwizucunyibutsa c'était avril hari muri avril barigeze kwerekana impuzu za gisirikare c'abarundi M23 yambaye donc harigeze gufatwa n'izindi nyinshi za ibi nivyo ndiko nshaka nivyo nashaka kukugarukana mu mutwe kwanza bize muri servo n'abadukurikirana hamanze gusobanura neza ivya bijya biziga sivyo ucu ugenda urabe ijya video Wiringoma yasohotse ku munsi wejo Wiringoma ariko abesha abantu bariko barasangira urabe bazungurukije kamera bajya abasirikare ba M23 bari nyuma yakajya kazo bari bambaye tenue za gute harimo abambaye z'abarundi zari z'abarundi sivyo donc ni strategie basigaye bakoresha bage ku ma operation bagenda bambaye umwambaro w'abarundi mugabo abenshi nta madrapo y'igihugu bambara bambara gusa tenue sivyo Red Tabara bambara drapo mugabo bambara tenue militaire y'igisirikare c'u Burundi ibi rero byarasakaye ku munsi wa jeudi yuko ngo n'abarundi baguye muri Mwenga mugabo bene kubura babo baca basaba ati nimureke kudushinyagurira mushira ku mbuga abacu twabuze ngo n'abarundi kandi tubaze bro nuko hari ibintu nashobora kugira ngaha kuri media sivyo kukumbura abantu bampisura nafise ariko ufise confusion atwandikire tuganire private inbox hariho ama verite nashobora gushira hano kumbuga sivyo mugabo wumve ngo bajya naba M23 RDF batabiwe fresh muri Mwenga ntabwo ari abarundi si abarundi kabisa kuko iyo abari biziga by'abarundi monsherami twobakwiye bajya abantu wapi kabisa uko n'umwaka wohera bagisakaza ku mbuga zabo ati abantu twabagashije twabamaze bajya n'inyeshamba barashe kandi ni wabona video y'inyeshamba iri kirasohoka muri Mwenga
udosanga bose bambaye teni z'abarundi bose ariko nta na video banafashe sinzi ko nabibonye hari nabo wasanga batambaye teni z'abarundi mugabo gacha baterera ko intuzenye impermeable voilà y'abarundi ibyo rero bijya biziga none byo by'abarundi ko tuza aribo bakiri muri bujya buce baca bareka bene wabo bakabashira ku karubanda wapi nibagabanya itabi kabisa donc iyo ni sabotage nibagabanya itabi izo propaganda ntizigikora zirashaje kuko umurundi umuravye no kwisura nakari umurundi agera amasura y'abarundi vile wapi kabisa bro ntutume mvuga byinshi katanga ikiganiro kama hano musasa ngozi ndagushimire cyane wadutembereje uratubwira situation yo muri Mwenga uko vyifashe mu buce bugiye butandukanye amarokalite nka yose kabera mu migwano uranatubwira ko kijanye n'amafoto ari karasaka rona twemereye yuko ko umuntu akeneye ubusobanuro bwuzuye kujanye najya aze private anyandikiye tumubwire adutaginge kugira ngo sobore kumuha ukuri kwa byose twarambiye abantu kandi ndagushimire cyane ndagushimira nje bona journaliste kaje dushimira n'abadukurikiranye guys tuko twegereza kumera z'umwaka utegera kumera z'umwaka hariho nawo nyavuze ngo abandi ngabavyeyi babo ngo batangwe kubabwira ngo baje kwagura impuzu za Noel ego nako turabwiye abantu bacu muzo twambike kuri Noel bazobikora no kanashimire cyane mwebwe mwese twabanyamakino kiganiro nizera yuko ari kiganiro mwari mukeneye cyane kandi mushobora kuba mwumvise mu byinshi byose kandi abashimire nizera ko twongera kuhura mu bindi biganiro byacu by'uno munsi bye bye